Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Mu gihe Yezu yari ku meza n'abigishwa biwe, umutima umwanka mu nda. Niko kuvuga ati nukuri ndababwiye, umwe muri mwebwe aza kungura. Abigishwa bararabana batazi uwo yavuga. Ku meza imbere y'igikiriza ca Yezu hari umwe mu bigishwa biwe, umwe Yezu yakunda. Simoni Petero aramukebura, araheza amubwira ati mubaze uwavuga. Urundi arahindukira yegamira igikiriza ca Yezu amubwira ati Mukama ninde? Yezu aramwishura ati nuwo mpa intore ndimvye. Araheza aradimba ayihereza Yuda mwene Simoni umunya Iskarioti ngo ayitamire shetani ikimwinjiramwo. Yezu rero aramubwira ati kora ivyo ukora n'ingoga. Mu bari ku meza nta numwe yategereye icatumye amubarira atyo, kuko Yuda ari we yarabisaho. Bamwe bagira ngo Yezu amubwiye ati gura ivyo dukeneye ku munsi mukuru, canke rabico uhaboro. Yuda ahamariye ya ntore aca arasohoka, hari mwijoro. Yuda amaze gusohoka, Yezu aravuga ati ubu umwana w'umuntu yaninahajwe. Vyongeye Imana yaramuninahaje muri we. Imana yaraninahajwe muri we. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Burabwanje n'akanya gato gusa tukimaranye, muzondondera, kandi nk'uko nabibwiye Abayahudi namwe nyene ndabibabwiye ubu, aho ndoye ntimushobora kuhashika. Simoni Petero amubwira ati Mukama ujahe? Yezu aramwishura ati aho ndoye nturi buhankurikira ubu, uzohankurikira hanyuma. Petero amubwira ati Mukama ni kuki ntoshobora kuhagukurikira ubu? No kugupfira no gupfira. Yezu amwishura ati wamfira? Nukuri ndabikubwiye, isake itarabika uza kuba unyihakanye gatatu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uko imisi yiterera dushikira musi waho umukama amarugo abagabo atwitangira ku musaraba, tugenda turumva ingene nubundi ivyashitse bitabaye ibintu bimuguye ko giturumbuka, vyagiye biritegura mu mitima y'abana bariya. Tukavyumva mu bakuru b'idini, mu bakuru b'intwaro, tukavyumva mu batumwa biwe, nabo nyene umenga muri uyo mwanya ntibumva neza ivyo Yezu arimwo. Mbere umwe muri bo twaravyumvise guhera ejo, ijambo ry'Imana ritwereka yuko Yuda ivyamushikiye ko atari ikintu camuguye ko giturumbuka, ari ibintu vyagiye birakorera muri we. Vyagiye birakorera muri we gushika bimushikane aha twumva aheza agafata ingingo wenyene agasohoka. Aka kantu Yohani yongeyemo ngo hari mwijoro, nukuvuga mu mutima wiwe harije kubera ingingo yarafashe yo kugurisha umwana w'Imana kubera amahera, kubera inda ndende y'amahera. Nagomba tubanze tugaruke kuri iki gisomwa ca mbere, ingene nubundi kibura uyo musavyi w'umukama, kibura Yezu Kristu
ariko kandi kikavuga umuntu wese igihe cyose ashaka kuba koko umusuku n'umusavyi w'umukama, nkuko twabibonye ejo kuba umusavyi w'umukama bikagaragazwa nuko umuntu agenzwa nuko aguma arondera ingingo y'Imana mu bintu, guma yibaza ati muri ibi bintu ingingo y'Imana ni iyihe kandi noyikorera gute. Si ukuyimenya gusa, akemera no kuyikorera, akemera kuyizanamwo abandi, kuko azi ko ari ryo teka Imana yamuteye. Umusavyi w'umukama ni urondeza ingingo y'Imana, akongera akarondera gukorera ininahazwa ry'Imana. Uyu munsi turumva ibindi bimuranga. N'umuntu azirikana ko ukubaho kwiwe atari gihamana, atari gihamana, atari cyaduka, hariho ingingo ikomeye iri mu nda y'Imana yatumye abaho. Umukama yampamagaye nkiri mbanyi ya mama, ntaranavuka yampamagaye mu izina. Iki kintu kirahambaye cyane cyane igihe tugezaho umenga ibintu biriko bitwereka yuko ubuzima bwacu atansiguro bufise. Igihe ibintu bimenga ubuzima uko buriko buraza, womenga buriko butwereka yuko umenga turagaciyaho, nta gaciro dufise, nta bintu dufise by'ubutunzi, nta bintu vy'amarabwa, umenga ntaco tumaze. Oya, kuburiho hariho umuntu we kuva utaranabaho yashimye kubaho kuko azi ico ashaka kukumaza mu ngingo yiwe yo kuguha kubaho. Ariko kandi bikanatuma duca twumva yuko n'ubundi dutegerezwa kubaho kugira ngo hagire ico tumarira ininahazwa ry'uwatuzi n'umuvyeyi wacu ataratumenya. Ni ikintu gihambaye gose aho hantu kwama tuhazirikana. Ni wadufasha gutsinda kwa kuburanirwa no kwiraburanirwa usanga gutera umuntu gushika hakekereza yuko ariho, yuko Imana imuzi, yuko hari bihubona abantu bashitse ahantu akabona umenga kuko ntameze na naka, kuko ntafise amasekirite yose. Ejo bundi hari uwigeze kumbwira ati nari nkeneye yuko numva ko mfise sekirite yose ku buryo njyama ata muntu niteze inyuma y'ukwezi kwanza kunkubita mu gahanga ati mparwaye. Ejo hirya ataza kumbwira ati nakudugirije ko natse guca ndamwandikira bukwi na bukwi ijambo ry'Imana ryaciye rinzamwo. Iyo wagombye gukurikira Yezu, hari igihe wemera kuba muri ca gisabisho ca Dawe wa twese, uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uduherwaye y'uku kwezi. We ashaka amarwaye y'ubuzima bwiwe bwose, kandi birumvikana niho umuntu yogira ati ndaryamye ndasinziriye. Mugabo hari ijambo ry'Imana rigira riti ngo n'umwana w'umuntu ngo nagira nahafashe umutwe, ntagira nafashe umutwe. Nico gituma tugire Kristo. Hari abantu mufise ibizu ngaho ata muntu n'umwe arimwo, abana banyu bose mwabarungitse hanze, ibizu bigaragara muguma mugira ama entretien ata muntu arimo. Ayo mafaranga musesagura nayiki? Amafaranga mwahambye kuzimu. Yaho umuntu yigeze gutwenga agiye hariya muri quartier Mirwa, ibizu bihagaze ngaho nk'ibishampinyo, nta muntu n'umwe arimwo, biramara amazi n'ayandi. Mwarahambye amaheri kuzimu hama ngo murashonje. Ugasanga mugabo nk'umuntu nk'uyo arafise inshuti ziwe ariya zirara mu mavunja mu bihere, nashobora kumuzanamo ngo amwigishe ejo mukuremwe umuntu. Mugakaryoga no kubona ati narahambye amafaranga ikuzimu, ndasharije igisagara. Hari rimwe ibintu byo kumenyana n'Imana
bisaba un certain pragmatisme. Ntibishoboka. Atari ukumengo ugomba guca ubahindura ibinebwe. Oya, ugomba kubaduza, ubaha urufatiro rwo kugira ngo bave mu ikintu karagaciyemo. Aho ushobora gusanga umwe ashobora kurara yibaza ati nzoro nkaruhaye gute, wundi nawe aho gatabona n'icyo azobikoza, afise ibirwaye byinshi bijyamyaho, hari n'ivyo azopfa asigiye amabanki, abiwe basigaye bakenya. Ngabo kaje usanga ageze imbere, Imana yarampezagiye. Yego, nta bisabisho byo gusaba nkivuga, sigaye mvuga ibyo gukenguruka gusa. Mugabo ntiwamenye ingene ukenguruka. Kujyo guko Imana ishobora kugira iti wakibura bwenge we. Muribuka wa muntu ngo yimbura vyinshi, wagacaja ngaha akabwira umutima we ati icaruge unywe, ugumuraba ivyo bizu vyawe. Urahambaye muri iki gihugu. Uri muri bwa rurimbo rwa bosi tumenyane. Ivyo bikumariye iki? Ataco biriko birungura exactement ubuzima mukuri kwabwo. Hariho ahantu hamwe hamwe kwemera gutegezwa kudutera ibibazo. Umukama kagira ati naho ivyo utobu bifise, hari ingingo yanje ikomeye iri ku buzima bwawe, kandi ahubwo iyo igukabure niwiyemeze yuko umenga ntacuri nacufise kiriho, ahubwo korera ho nyene ibindi vyuguruke, n'ibintu birashobora kuguruka vyinshi. Hari abantu kuko bazi ko Imana hari ico yabagize. Hagiye twemeye neza vy'ukuri yuko Imana hari ico yatugize, ubunebwe bwose burahava. Kuguma uryamye muri WhatsApp muri divan ukarindira indya za saa sita kandi ugasanga uri bon appétit ataco wakoze. Iyo uzi ko Imana hari ico yakugize, urumva kugira uti no, Imana yarangize investissement yayo muri ubu buzima. Sishobora kuguma ndaho nkukumenga ntaco maze. Yarampamagaye nkiri mu banyi ya mama, yampaye ururimi rukarishe nk'inkota, yamishije mu gitutu c'ukuboko kwiwe, yarangize umwamusongoye, yaranyegeje mu mutana wiwe. Harabara basoma ngaha ngo mutamana. Oya si umutamana, umutana. Mutana murazi carico? Ico bita mu gifaransa carquois. Ni kagasaho abakera bagiye guhiga bashiramwe imyami aho inyuma, akwegwa mu nkami gutya karasa. So umutamana wo kukibungabunga kigumaho. Oya, numutana ukora igikogwa. Numutana wo gukora igikogwa. Mukama arashaka kugukoresha no kwininahaza aciye mu buto bwawe. Kabona nk'umuntu azi ko hari ikimana yamugize. Hari abantu nk'abo tubona baciye mu buzima, Imana ikanamukura hariya mu gasho, aho abandi bamugize bati uri umuhimbi nacu uzova mu zopfira hariya, akava yaba president. Kuko muri we yaranse kwishiramo ko atacimana yamugize. Yaranse kuguma yirabira mu bandi, arumviriza ahubwo ikintu Imana ishaka kumukoresha. Aranka kwibika mwinzigo y'abamwemeza yuko atacarimwo, bamugwije n'ikintu bugaranaho, mugaba akaguma yumva ati hari ikintu Imana iri kwirategura. Kwiyumva mu iteka ry'Imana ahubwo biraduhagurutsa, ntibitugira nk'abantu banyoye akamogi. Ce n'est pas de l'opium, mais c'est une force de vie. Ariko hakagera igihe koko vy'ukuri umuntu ashobora kugiraho amageragezwa mu karanga, nk'umuntu akumva ko aburaniwe. Mwumvise yuko n'uyu musuku hagera ahantu akagira ati nanje nibwiye ni naruhiye ubusa, narakoreye nyaringa, navunye amaboko. Ariko ukamenga kandi Imana ikimubwira iti tekana, impera yawe si ibintu binakushizaho, ubwa mbere n'ukuri kumwe nanje. Ngo yamara impera yanje iri mu minwe y'Umukama. Imana irabona ko ndi mukuri, ndi muri yo. Hazoza igihe ibintu vyose bihereye. Vyose
hari igihe uraba nk'umuntu ubuzima bwiwe buriko buragenda bugomba kuja bukahandi, ukabona n'ingene umubiri w'umuherako, ukabona umuntu asigara agafiriti hamwe anyoye amazi ubona haciye mu muhogo. Kibazo uti uyu muntu mugabo hajya ku Mana ntaheze aracariwe. Kabona umuntu asigaye ku mutwe nk'ubuhiri hariya mu bitaro, abihuta baza kumesa bashaka kumuyorana n'amashuka batazi ko ari umuntu. Mugabo hariya hari umuntu akomeye, ushobora kumva avugiye y'urujwi, haro bigeze kuyora gwaye sida yaramuriye yaramumaze, bamuyorana n'amashuka bagiye kuyamesa, azumva havugiyemo urujwi rw'umuntu yari umuntu muzima. Nk'imwe urashobora kuja guta umuntu abona kivugiye muri ayo mashuka, mugabo harimwo umuntu witeka hariya. Imana iri kwikoreramwo ibindi bintu utazi, kuko Imana igira iti ngo n'umushatsi wawe uri kugiharura, uri kugiharura. Muri ibi bihe ni ibihe byo kuzirikana ingene Imana yasanze uri mu iteka ryayo gushikaho yemera kugucunguza amaraso atagaciro afise, arengeye agaciro kose, amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Naho ushikaho umenga byose biraheze, kumenga wavunye amaboko, hari ikintu kimwe kidatakara, ko muri ivyo vyose naho vyo bavyaranse wagumanye na Yesu. Hari akantu Yesu abwira abigishwa biwe ngo mwebwe mwagumanye nanje mu magorwa. Navuga ati mwebwe mwagwije amazu, mwubatse ibintu bihanitse, mwebwe mwari mufise ibirwaye bingahe muryamanye, atari uko ataco bimaze, mugabe igihe utoba uri kumwe na Yesu muri ivyo zero imbere y'Imana. Navuga ati wewe wabaye umuntu w'amataye meza, wagize iki nawe wari ufise urutaye rubi bakengera, mugabo ari kumwe na Yesu. Yesu akavuga ati we nenda kuzi, mwebwe mwagumanye nanje. Impera yawe si nk'iyi y'abantu ku Mana, kuko hariho abadashobora kubishikira kuko bataronse amashansi amwe n'abandi. Hariho abantu bari gushobora kuvamwo ibindi bintu, mugabo basanga bakorokeye muri environnement itabafasha kuva mu ico bashobora kuvamo. Mugabo hari ikintu kimwe Imana idashobora kukwima, kitava kuri environnement gusa yabaho, yo nyene itanga mu mwana wayo ku muntu wese ku buntu gushobora kuba kumwe nayo. Ico nikizo gusaba yuko uja kwiga tangente, uja kwiga ya logiciel ya sage sari ya comptabilité. Nibizo gusaba yuko umenga utegerezwa kuja kubirondera hariya mu buzima muri Serbia, wegeranije amafaranga y'abandi mu kirimba ugacunyika. Nibizo gusaba yuko urinda kuja muri Amerika ubona Trump ariko arabirukanayo. Aho uri yose nagumanye n'umukama, kugumana na Yesu. Muri iyi minsi agira ati gumana nanje, ni ubwoba bw'umuntu hakwa gupfa. Niyo ariko aratubwira ati gumana n'umukama naho uri mu bwoba bwo kugomba gupfa. Nakajyo keza kandi kugira ngo tuzirikane iki kindi, hari ikintu numva umenga sinurengana ntakivuze ku ikintu kuko kirakunze gutera ikibazo benshi. Uku Yesu ukabona yuko hari ahantu yaramerewe nabi nk'umuntu, kubona ariko arasangira n'umuntu azi neza ko agomba kumuhishano, agomba kumushiramwe akantu kandi amwihishije ko. Yuda, erega abantu muhishana abandi mubihishije ko, mubatwengera mirongo ingahe yose wanikiye hanze ujya n'inshuti, ndashobora kunwiwe nkagiwe. Uri Yuda. Yeza kumva ko arushe, yeza kumva ko acotse. Mugabo muri iyi minsi abo twazirikanya mu nyigisho ndoramana murabigigaro ca Yesu imbere y'ibihe vyije, ibihe vyanse, agumana ukwihangana no kwiyumanganya, nta bintu bimucoroka gutyo, amajambo yose ari mesure. Akagerageza
kugomba kubakebura mugabo atawe yararaje. Tangura kuvuga muri mwebwe hariho umuntu, abivuga bikikirije muri rusangi kugira ngo umwe wese ashobore kwibaza. Mugabo bose bagacagira ati ngo mbe ninde, ngo ni wewe ca. Na Yuda yaragiye kubaza mu bandi ngo mbe yo bari jewe canke ari yizije ariko arapanga. Murumvise ingene ngo Yezu ngo adimvye intore ngo acara yimuha, ngo ayimuhaye shetani wop. Aha sinzi ikintu mwumvamwo, hariho imyanya tuba turiko turanigana na shetani itaratwinjiramo. Hajya rero umaze gufata inginguti ubu rero mafu bicaho bishatse n'indege yarahiye na jeho kuki ale ndasinye, wibaza ngo urasinye ikintu mugabo shetani bigucokeyemo. Hari umwanya tuba turiko turagwana shetani taratwinjiramo, mugabo umaze gufata ingingo bukira iwawe gafata ingingo kagira uti wala ikimenyetso ko muhinto ridimvye ngo shetani gacimwinjiramo. Si Yezu yamushize mu shetani, ari agomba kwagiriza Yezu ngo Yezu yamushizemo shetani ngo yamuhento ridimvye ngicira mwinjiramo. Oya, ni bimwe Paulo atubwira, iyo turiko turasangira na Yezu tukaza gusangira ngaha dufise imigambi yo kwica kugira nabi inzigo, si Yezu dutwara, ni shetani twinjiramo. Kuko tuba twasangiye tudasangiye umutima na Yezu. Nuzuhirahira pana nk'ibyo kwiyeza agatima, bose baragiye reka na jewe ngende. Shetani no mugesera kugifata umuntu wese avundurukanya ahantu avuye, bose bariko baragenda genda nawe, kandi ubona bakurusha kwambara neza. Igacifata ahubwo nuwagira gende gusangira, yarashoboye kuja gusangira, yakoze akantu gatonya igaciga ikashira muri microscope karugira uruntu runini, Dios ishobora bidarakoza amara. Ishetani yiriho, il faut ça le discernement. Hamwe ikakubuza kwakira Yezu mu kutegera, ahandi naho ikagushuhura ukagenda utari koko mu mutima usangiye na Yezu. Ico nico catumye shetani mwe. Na yandi ho iki kimenyetso icara neza mwumvirize. Ni ariko arafata agatiro ka Satana noso yumvirize neza. Iki kimenyetso c'intori dimvye mu mico y'abayahudi, igihe watumiye abantu benshi hakaba harimo umutumire w'imena, ugomba guha iteka ridasanzwe kumusokorora mu bandi. Uradimba intore ukamuha nk'ikimenyetso kwerekana ati uyu n'umugenzi wanje n'inshuti yanje ishika. Nico gisigura si Yezu ntiyagombye kumuha shetani, ahubwo yagombye kumubwira ati wewe naragukunze ndagushira mu bagenzi banje, mugabo ugomba kungurisha. Aho we amwumvisha ko ariko arategura imigambi yo kumugurisha, Yezu akamwumvisha ati warukiri mu bagenzi banje. Yuda ntiyategereye ico kimenyetso cyuko Yezu yamugize inshuti yiwe, ariko yaravyanse. Turabe ibimenyetso vyose Yezu aduha, ingena twereka ko yatugize inshuti ziwe, ingena dutambutse ibinabiri, ingene agerageza kuduhamagara ariko tukamunanira. Umukama dufashe nitumunanire gushika ku munota wa nyuma. Nitwananiranwa nizo tuje kubiha umugozi nka Yuda, urapfumugira nka Petero, uhindukire musubire muhuza amaso. Ngo Yezu ngo agaca yiruhutsa, menga hari ikintu bariko baranigana, ariko uko kwiruhutsa nuguca yumva ati harageze kuri we, harageze. Yezu mu gupfa kwiwe ukamenga harahanageze, akakumvirizamwo ikindi kintu Imana igira ikore. Tugire Kristo. Nihagera iyo saha twese iradutera ubwoba, nta numwe idatera ubwoba. Nta numwe idatera ubwoba, ariko
rwana ugerageze kubonamwo ikindi gikorwa Imana igira ikore. Bizogutuma ibigutera ubwoba vyose birengana. Kugumuraba Yesu. Yesu ataduhebura, aturindira muri egwanyu, mukamubwira uti naho mbona hari habuza wumva bariko baracikana, nguma mbona ibikoko ya baranywaye ya akoko minduru. Hamagara Yesu, hamagara Yesu. Nguma mbona ibintu vyirabura, hamagara Yesu. Yesu araturindira gushika la dernière seconde. Ni Mana nziza idashobora kwemera kuwa yataka, kiretse nyene kuri decision wagize uti Mukama wende rwako ivyi wanje tajijua ndimenya ntakunda ari bo bukugire, ariko nihagera musabe nawe kumva ko hari ikintu cini nahazwa ry'Imana kigikoreka no mu rupfu rwawe. Imana hari ikintu igirigire cyo kwininaza ego, kuko urupfu rwawe Imana yararugutanzemwo, Yesu yarahagutanze, yaramaze kuhaca. Cyo gituma nigwagera naho go gutera ubwoba ugira uti Yesu yaramaze kuhaca. Yesu, j'ai confiance en toi, quoi qu'il advienne, tugende kandi uzogenda neza. Amen.